ndagatuye leta mvyeyi leta ngozi mubakomera amashi cyane amashi menshi urumuri rw'amahoro icyo tukwifurije sagamba huru sagamba buhuru twese kandi sagamba buhuru none rero uno munsi mubonye urumuri rw'amahoro mumenye ko ari ikimenyetso cya wa mwana yavuka tugowe mu Burundi, umwana yavuye kure. Amahoro twari twarayakenye, hari n'abiyumvira yuko tutari gupfa tusubiye kuronka amahoro, ariko amahoro yaragarutse aravuka mu Burundi arasasagara. None uno munsi turashitsaho tuvuga tuti Uburundi n'umuryango wacu twebwe abarundi. Harageze igihe rero abarundi twiyumva mu muryango wacu turi kumwe turongowe n'indongozi ariyo leta mvyeyi. Aha rero turi haziko, turi mu muryango, twiyumve ko twese turi mu mahoro. Birahimbaye cyane uno munsi kubona hatanga urugendo rw'urumuri rw'amahoro, turi mu mahoro ntangere, aho abantu bose bahora binuba tuhaca neza turiko tububaka ivyiza. Birahimbaye rero nejo bundi mubonye urumuri rw'amahoro muze mwibuke uwo mwana yavutse aciye mu mpagatanya. Mbega mvuge nti twamuvyaye pare sezariyene, kuko amahoro murazi ko yavuye kure. Mbere hari n'abo usaba yiguze kugira ngo ayo mahoro aboneke. None rero urwo rumuri turubonye turubungabunge. Nagomba mbere kuboneraho akaryo ko kubamenyesha yuko kuva urumuri rw'amahoro rwamaze kwinjira mu mateka y'Uburundi, ubu ni itunga rusange. Umwe wese yumve ko urumuri rw'amahoro ari urwiwe, yumve amahoro mu mutima, turuhanahane imyaka n'imyaka, kize kitubera icibutso cya wa mwana yavuka aciye mu mpagatanya amahoro. Turi kumwe twese twubake Uburundi bw'umuco. Turakeneye umuco kuri kahise k'Uburundi, turakeneye umuco mu kubaho kwacu, mu bikorwa byacu, mu migambi yacu no mu buzima bw'igihugu. Abarundi twese turangwe n'umuco. Ubu twumvirije, ubusomye ivyo twandika, ubonye ingene twifata, atubonemwo umuco atari umwe wo kubika munsi y'urujo, umuco wo kuboneshereza abarundi. Ni kuri ako kamo dusozereye ko tunatangaza icese ko urugendo rw'urumuri rw'amahoro rugira 14 rwabaye muri uwo mwaka w'2020 rurangiye. Dusubire mu bikorwa twahoramwo mu mahoro n'akanyamuneza. Umwe wese abera umuco abandi, ntihagire uwudome ku muco uwundi nawe ngo awuzimye. Tumurikire Uburundi bwacu, akarere n'amakungu iyo ava kagera, maze umwaka uza tuzosubire kumurika umuco, tubona ico civugo c'uno mwaka ico cadusigiye. Imana izigame urumuri rw'amahoro n'amahoro mu Burundi, umuco w'Imana utamanzurire ku Barundi. Imana ihezagire Uburundi n'abarundi, ibahezagire mwese, murakoze. Sabe abayariga twese n'ubaguruke, hama abafise amatoroshi twese tuyase. Ikigira gikurikira muri kano kanya, ntihagire umuntu n'umwe asa kugira ubwoba. Twese mukanya dusimba buke buke. Hajya rero